turasubiye gushimira Imana data wa twese ahoraho yongeye kutwemerera kuganira ku ijambo ry'Imana. Muracari kumwe na Françoise HABONAYO rero, kandi turabandanya ku nyigisho twariko ivuga ngo inzozi n'ugushitswa kwazo. Hagati yo kuba ufise inzozi n'ico Imana yakugeneye muri izo nzozi hariho umwanya muniniya cane, kandi muri uwo mwanya habonekamwo ibintu vyinshi. Muri izi saha rero turagomba kubona inzira Imana icamwo iriko iragushikana kuri vya bindi yakugeneye. Imana ishimwe. Reka imbere ko tubandanya tubanze dushima Imana. Urakoze Mana data wa twese kuko twemereye gusubira kukuvuga no kuvuga ibyawe. Turi imbere yawe n'udushoboze rero Yesu, muhemu wawe yera aturongore. Kandi ibyo ushaka ko tuvuga aba ari byo tuvuga, kandi ibyo udashaka navyo Mwami Yesu Kristo uduhe kubirengana. Dusabye ubwenge bwawe aba ari bwo buturongora, kandi wihesha icubahiro muri byose uza kuvugana natwe. Hezagira mwene data aza kunyumva uyu munsi n'uzonyumva mu kindi gihe, mu izina rya Yesu iri jambo Mwami rigire ico rimushikije ko uzoba ukoze. Ni mu izina ryawe ryera Yesu senze kandi nshima, amen. Uyu munsi rero tugiye kubandanya kuri ya nkuru ya Yosefu. Mu gice ca mbere twamaze kubona ingene Yosefu bene se bamugurishije. Hariya iyo yagiye mu rugo rwa Potifari. Uwo Potifari nawe Bibiliya yatubwiye yuko ngo yari umugendanyi wa Farawo, kandi ngo yari asanzwe aganza abashibamira umwami. Numva rero ko inzira z'Imana yabanje kumutorera ahantu heza hazotuma indoto ziwe zishitswa. Imana ishimwe. Mu rugo rwa Potifari yahahuriye n'ibyago, ari byo byago byamutumye afungwa. Ibyo byago byamutumye afungwa byari biki? Yahuye na muka Potifari aramushima. Urumva Yosefu yari akiri umusore, kandi umusore mwiza. Rero muka Potifari nawe aca afatwa n'ingwara yo kwifuza, aramwifuza ngo basambane nawe. Ariko uyu musore wewe muri we yari yubaha Imana. Haleluya. Yarubaha Imana. Yaravuze ijambo ryiza ati databuja yarampaye byose muri iyi nzu databuja yarampaye byose. Ati ariko ikintu kimwe gusa atanyemereye gukorako, kandi nanje ntokorako, ni wewe. Ibindi byose ndashaka kubikorako sofu wewe, kubera yuko na wewe uri umugore wiwe. Imana ishimwe. Uyu musore yarafise kubaha Imana muri we. Uyu musore yaranezereye vrema, yaranezereye cyane. Yarafise ico yibanga. Yaravuze ati ibindi byose ndashobora kubikora. Ndashobora kugira ico nshatse muri iyi nzu, ndashobora kugira ante, ndidegembya muri runo rugo. Ariko kuri wewe aho honyene niho yisigarije. Ariko urabiye umugore muka Potifari wewe, kubera yuko nta gutinya Imana kwari muri we, yatwawe n'ico bita tama. Arifuza, yifuza umwana w'umusore abonye akomeye mwiza, aramwifuza ngo asambane nawe. Acagerageza uburyo bwose bw'ingene yo muronka. Ariko uyu musore nawe nasomye ijambo ryanyoheye ngo yaririnda kubana n'uyo mugore mu nzu. Abonye uwo mugore ari mu nzu, undi yaca asohoka. Nawe yaba ariko arakubura aca ahagira iki, umugore yinjiye nawe undi yaca hava. Ngo yaririnda ko bamarana n'umwanya. Bene da, nabonye iyi ngwara y'ubusambanyi ifise ahantu ihagarara. Irafise ikintu ihagararako. Iyo umuntu mumaranye umwanya cyangwa mukunda kumarana umwanya, mugatebura mukaganira du n'importe quoi, aho Satani arashaka kugufata naho waba wihagaraye ko cyane, ariko bikahava bikugora. Kubera iki? Kubera yuko watanze umwanya.
buriya dukwiye kwiyubara ukaraba ico kintu cotuma satani agufata ukacirinda ukigirwa kure. Turabe hariya ku murongo itanguriro 39 ku murongo turabe ivyo tuvuze ku murongo w'icenda 39 ku murongo w'icenda aravuga ngo nta wundi uta muri uru rugo kandi ntaco yisigarije ngo akinyime atari wewe kuko uri umugore wiwe. None noshobora nte gukora icaha kingana gityo ngacumura ku Mana? Uyu musore yari yubaha Imana ati sinoshobora. Ndakwifuriza kubaha Imana, ubaha Imana utinye icaha. Birashoboka aho uri ukaba nawe usugerejwe n'abashefu bawe, usugerejwe n'abaki bamwe basa nkaho umenga baragufise kububasha. Ndakwinginze wumire ku Mana uvuga uti gukora icaha birakaba kure yanje, kuko kuba umwasi w'Imana nico kintu kibi cane. Kuba umwasi w'Imana bituma n'amasezerano yagusezeraniye bizokugora kuyashikako, kuko wamaze kwitandukanya n'umukunzi wawe ari we data. Naravuga ati sinoshobora, ibindi byose yabimpaye ariko kiretse wewe kuko uri umugore wiwe. Ariko uyu munsi satani arabesha abantu, amaze kukubona ushitse kuri position nininya, waronse igiti wagize, ucubone yuko abagore bose beza umenga n'abagore bawe. Mu izina rya Yesu Kristo, iyo mpwemu mbi yo kumva yuko baguhaye position bakaguha kibanza cize, iyo mpwemu mbi yo gucubona yuko n'abari munsi yawe babandi bose utwara n'abaci bacika abagore bawe. Mu izina rya Yesu iyo mpwemu mbi ihunge, ihave, ikungweho, ikubitwe mu izina rya Yesu Kristo. Iyo mpwemu mbi isangangurwe mu izina rya Yesu. Umuntu amenye kubahiriza umugore w'abandi, umuntu n'umuntu w'umuntu, naho muba musangiye akazi, naho muba musangiye ibyashara, naho muba musangiye ibindi, ariko ntimusangiye kuba umugore wawe. Imana idufashe. Yosefu arabimenya ati sinemererwa kuko uri umugore w'abandi. Imana ishimwe. Ariko ubundi we urana ko yamwizingirako. Nuko rero ku murongo w'icumi havuga ngo akama abibwira Yosefu uko bukeye, nawe akamwumvira, nawe ntamwumvire ngo ajyamane nawe canke ngo agumane nawe. Mwumvise? Yamwankira kuryamana nawe canke kugumana nawe. Ne aka kantu nagomba kubabwira, ushaka kutajyamana n'uwo muntu ariko ukagumana nawe, ugumana nawe kabuki. Ugumana nawe kabuki. Ugasanga egome ntujyamana nawe mugabo umwanya wose mu maresitora muri kumwe, umwanya wose ku telefone muri kumwe, umwanya wose aho mwicaye muri kumwe. Satani atsindwe mu izina rya Yesu. Ibyo byose ni parti yindi y'ubusambanyi, kuko buriya uko mutwara umwanya wose mukabaguma muri kumwe navyo si byiza. Uyu Yosefu yarabimenya ati sinshobora kuryamana nawe kandi sinshaka kuguha umwanya wanje ngo tugumana kabuki. Imana idufashe, nawe mwene data igufashe, wuguruka amaso kuko satani we wafise imbinu nyinshi. Rero umunsi uri izina rero niho uyu mugore yaciye agenda ngo aramwifatisha, amufata ari munzu ariko arakora. Ubundi acaramwiyambura, acamutana n'impunzu yiwe. Amutanye n'impunzu yiwe, mubone satani ngene akora. Acafata kwa kundi nyene, urumva uwo muhungu niwe yanse gusambana nawe, aramuhunga. Nawe aca yivugisha induru kugira ngo ahamagare n'abari muri urwo rugo bose. Ngwino murabe ibyo wa muntu wa mugurano atugiriye.
databuja yazanye umugurano ngaha anye ansuzugura raba yagomba kunkorera ibintu bibi ni gute none n'impuzu ya raba ngiki nikimenyamenye ngiyi n'ishati yiwe nimurabe baca babina ngo nivyo kuri ndagomba nakubwire hariho ibimenyetso by'abadayimoni ibimenyetso bya satani yagomba gukora ikintu arazana ibimenyetso byose none ninde yari kuvuga yuko uyu muntu atakoze ibyaha yemwe umuntu n'impuzu yiwe bayifashe ariko haleluya dufise Imana data wa twese isobanukiwe byose isobanukiwe uko ikintu n'ikindi cagenze ureke bakubeshere ureke bahindure histoire uko bashaka ntaco bitwaye hariho umunsi bizosobanuka haleluya kera nguyo umushinga ntarashitse Potifari arashitse mu rugo muka Potifari cyariririsha yo raba ibintu batugiriye watuzaniye uyu muntu muri uru rugo angengera mwabonye raba yaje kumfata yo nigitangaza yiririsha kandi ari we yabikoze Potifari nta nukubaza ngo byagenze gute ngo amuhamagara mubaze yaciye yumvira direct mu by'umugore avuze tube maso aca afata ka gahungu aca aragafunga yagafungiye hehe ndagomba tumenye ububasha bw'Imana iyo prison yamushizemo ni prison ya hehe erega Imana igufashe kandi guhezagire nawe igufashe naho bogufunga bagufungira ahantu uzohura n'inyishu y'ikibazo cyawe ngo bace bamufungira ahantu bafungira abo umwami afungishije ariko raba ni kubera ko uyu Yosefu yafungiwe aho hantu kandi aho hantu ngo haja abo umwami afungishije kandi Potifari nawe ntiyari umwami ariko rero kubera yuko Potifari aho hantu yafungiwe niho Potifari yakorera mwanyumvise ngo bamufungiye mu rugo turabye ijambo ry'Imana ryavuga ngo bamufungiye ngo mu rugo ry'umuntu aganza abashibamira umwami nawe uwo muntu aganza abashibamira umwami yarinde yari Potifari urumva rero yamufungiye mu rugo asanzwe ahantu hari prison asanzwe afungiramwe abantu b'umwami bakoze ikibi bakoreye umwami nabi nawe niho yafungiwe murindi jambo yafungiwe muri VIP yafungiwe ahantu habakuru haba ariko murabyumva neza yafungiwe ahantu hari izindi mfungwa zahora zikora kwa Potifari no kwa Farawo afungwanwa nabo hanyuma rero Imana ikikora igitangaza umuntu yarajejwe rero iryo bohero yarajejwe kuraba izo mfungwa ziri aho hantu ngo aca aramukunda akunda Yosefu aramukunda agira ikiganza ciza muri bo aca muzezwa responsabilité aca muha responsabilité muri abo bantu bafungiwe aho hantu aravuga ati aba bantu rero bafungiwe aha anye niwe ngize responsable wabo niwe ngize kuzohora baraba kandi ibibazo byose bizokenerwa ahantu ni wewe nzobibaza murindi jambo yararonse igiti indani muri prison aharonka igiti Imana ishimwe Imana itangura kumukoresha Imana itangura kumutonesha naho uwo megani muri prison ariko aho nyene aho Imana yamuhera n'ubundi bwenge Imana ishimwe niho rero ngo hanza gufungirwa abantu babiri abo bantu babiri baje gufungirwa aho hantu bari abantu ngo bagambaniye umwami bagambaniye Farawo bamukoreye ibintu bibi kandi ngo nabo bari abantu bamukorera rero baca babafungira aho hantu baje Imana ikora igitangaza ngo baca barota inzozi kandi bazirotera rimwe hanyuma rero baca babura ubuzi basobanurira Yosefu arabaza ati ko mwigiriwe ni kubera iki ngo baca baravuga bati twarose inzozi ariko ntidufise kuzidusobanurira aca arababwira ati nimuzimbarira bazimurotoreye rero Yosefu aca avuga ati izi nzozi rero wewe inyuma y'iminsi 3 bazogukura ngaha kandi uzosubira gukora ku gikorwa cawe aho rukora cyo gusereva umwami
uwundi nawe ati yeye wewe nawe izi nzozi inyuma y'iminsi 3 nawe nyene bazogufungura ariko weho bazokumanika bazokwica. Aca abwira wa wundi yavuga ko azofungurwa agasubira ku kazi kiwe ati niwashika hariya uramvugira uzovuge ko jewe ndi umugurano banguze bakanzana ino kandi ko muri prison handa hari nta caha nakoze uramvugira. Ariko rero wa muntu nkuko Yosefu yabisobanuye haheze iminsi 3 umwami ngo acagirisha umunsi mukuru sinzi ko yari afise ngira ngo ni anniversaire aca abohoza bari muri prison ababohoje wa wundi asubira mu gikorwa ciwe ariko wa wundi nawe biboneka yuko akwiye kumanikwa aca aricwa. Ariko rero haca hagera igihe wa wundi aribagira Yosefu. Hariho kwibagira beneda aribagira ntiyibuka Yosefu ngo abibwire umwami ariko nuko igihe c'Imana kitari bwagere ntihari bwagere aho iryo jambo rifise ikibanza ntitwihutagize ibintu igihe c'Imana kizogera. Hariho ubundi yavuze ngo gutebya kw'Imana ngo niko kugira neza kwayo. Haleluya. Uyu munsi kumbure iyo uyo muntu yashika akacabwira umwami ati mwami hariho umuntu hariya nsize hariya yafungiwe ubusa kumbure haraho ataco byari kumara canke naho bari kumufunguruza gusa bikaba biheze nawe bizi. Ariko Imana, haleluya, Imana irabireka ngo haheze imyaka 2 haheze imyaka 2 akiriyo wa wundi yaravyibagiye gushika igihe c'Imana kizogera haca hazi igihe c'uhoraho. Igihe c'Imana kirashika wa Farao nawe acarota inzozi nawe arose inzozi acabura uwuzimusobanurira. Abuze uwuzimusobanurira rero niho wa wundi acavuga ati hariho umuntu azi gusobanura inzozi cagihega mwami twari twagucumuyeko hamwe wadufungisha hariho umuntu twahuriyeyo natwe twagize inzozi hanyuma ubone weze dusobanuriye. Ngubwo nyene ngo baca baragenda mwibohero. Haleluya. Ngo baca bakuzayo Yosefu ngo baca baramumwa imishatsi. Namwe murazi umuntu ari mwibohero bamumwa imishatsi baramwoza neza bamwambika n'impuzu nziza. Yesu we ngo baramwambika baca baramurengukana imbere y'umwami. Ndakwifuriza ko uyu munsi nawe uri muri prison. Haleluya. Imana ikwibuke itume hari ikintu bo kwibukirako bakwibuke batikureyo wa muntu bakureyo. Ndakwifuriza wa muntu we ufunzwe uhoraho Imana gutabare atume hari ikintu gituma bakwibuka bagende bagukureyo. Birashoboka mu izina rya Yesu. Ukugweyo mu izina rya Yesu. Igihe cawe cashinzwe n'umwami ndakwifuriza ko coshika. Ego. Yosefu bacamukurayo bamaze kumukurayo rero umwami acamubwira ibyo yarose. Umwami yarose ibintu bikomeye yari yarose ngo abona ngo avuye mu kiyaga ngo hama ngo abona ngo havuyeyo ngo inka ngo indwi ngo zivyibushe cane ngo hanyuma ngo yongera abona muri ayo mazi nyene hazokurutse izindi nka ndwi ngo zonze cane ngo za nka zonze ngo zica ziramira za zindi zivyibushe. Ibyo byose umwami abirose bimucanganye mu mutwe ngo aca yongera igira izindi nzozi kandi ngo yongera arote ngo abona ngo hariho ngo igiti ngo cameze ko ingano ngo haboneka ko imiganda y'ingano myiza indwi ngo hama acabona n'iyindi miganda yonze indwi ngo kandi acabona yuko ya yindi yonze nayo ikuyeho ya yindi vyibushe. Umwami Farao amaze kubibwira Yosefu acamusobanura neza ati mwami
umviriza, ibi bintu bisobanurwa kumwe n'inzozi zibiri ariko zisobanurwa kumwe. Iya mbere, izo nka zivyibushe nico kimwe n'iyo miganda wabonye indwi y'ingano zishuritse neza, zisa neza. Ati iyo n'imyaka indwi igihugu kizomara kiri mu burumbuke, hari ivyimburwa vyinshi. Ati kandi izo nka wabonye zionze nico kimwe na zangano wabonye z'ibihumbwa, ni kimwe, bisobanurwa kimwe. Nukuvuga ngo ni igihe imyaka ndwi izomara igihugu kiri mu nzara, kandi iyo nzara izokubita igihugu cose ku buryo bw'uko ya myaka y'uburumbuke mutazosubira kuyibuka. Nuko niko bisobanurwa. Rero ndakugira inama, haleluya, abantu bafise Imana, bafise ubwenge bw'Imana. Haleluya. Yosefu aca mu gatumve, mwami ndakugira inama, rondera umuntu aciye ubwenge mu gihugu, umuzeze iki gihugu, azi ubwenge, azoshobore guplanifia ibi bintu, ashobore gutegurira ibi bintu. Iyo nama rero niyo baca baje inama, avuga ati none uyundi muntu yobikora twamukura hehe? Ahubwo uyu nyene uyu afise inama y'Imana, ashoboye kudusobanurira ibintu n'ibindi iyo Mana yamushoboje izomushoboza gukora bino bikorwa. Nuko Yosefu yahavuye rero ava muri prison, acashika gukora ibwami, kandi akora atari umuntu asukura ibwami, atari umuntu ateka ibwami, atari oya, ahubwo ari umuntu agiye kuba mukuru kuri Potifari, wa wundi yamushisha mwibohero, kandi agiye kuba mukuru kuri babandi bateka ibwami, babandi umwe yasobanurira zanzoza akanavyibagira. Agenda kuba mukuru mu buryo bw'uko yabaye mukuru w'abandi bose. Umwami aravuga ati ico ntaguha ubwami bwanje sindaburekura, ariko igihugu cose ndaguhaye ku kiganza. Haleluya. Yesu we, Yosefu agirwa mukuru mu buryo butangaje. Aha ndiko ndongera kushimangirira ijambo rivuga ngo gutevya kw'Imana niko kugira neza kwayo. Haleluya. Ukabona hariho ukuntu Imana isa nk'iyagutebeje mu masezerano yagusezeraniye, nireka kwihebura, ahubwo iriko iratunganya vyose neza. Imana ishimwe. Yosefu acagirirwa neza n'Imana. Hari akandi kantu kanyoheye. Haleluya. Ngo umwami waca yiyambura umwambaro. Haleluya. Ngo aca mwambika ikanzu nziza, acakura n'ipeta aramwambika. Haleluya. Aramuha n'ibindi bikoresho by'umuntu agiriwe neza n'umwami. Ya mpuzu se yari yaramushomeshereje, ya mpuzu bajobeka mu maraso y'impene, ya mpuzu bamwambura. Imana ishimwe. Umwami aca mwambika iyindi. Haleluya. Haleluya. Impuzu bakwambuye mwene da, bakwambuye abagambanyi, bakwambuye impuzu yawe y'igiciro wari ufise. Basa n'abakwatse icyubahiro, basa n'abakwatse ubwiza bwawe wari ufise, basa mbega bakwishe, bakwishe uhagaze. Ntugire ubwoba, hariho Imana izi gushumbusha ibirengeye. Haleluya. Ikanzu, umwami aca muha ikanzu. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Imana imwibagiza ya kanzu bakuru be bamwambura yari yahawe na se Yakobo. Imana imuha iyindi kanzu ahawe na Farawo. Data arashoboye bene da, data arashoboye. Muze tumwizere. Uyo ni umwami ashobora gukora ibintu bisa bityo, akagukura inyuma y'impene akakwicarika ibwami. Umwami wacu agukura muri prison akakwicarika hari. Umwami wacu arashoboye. Haleluya.
umwami ashobora kugukura hariya akakumanura akakwicarikana hasi. Arico gituma ariko nabwira nti bene data bantu mufise inyama n'amaraso mwige kubahana no gukundana. Position urimwo ntigutuma ukengera abandi, ahubwo ahuri igutuma ukorera Imana mu buryo bwose ushobora. Haleluya. Kuko burya ibikorwa biravuga. Biravuga. Bikavuga bikongera bikavuga. Imana ishimwe. Yosefu abona ikiganza c'Imana mu buryo bukomeye. Nta mwanya mfise kumbure wo kuvuga ivyo Yosefu Imana yamushoboje gukora mu gihugu ca Egiputa. Yanzara yarabaye, cya gihe c'uburumbuke carabaye, igihugu kirimbuka cane. Kandi mumenye si muri Egiputa gusa hariko harimbuka, ni ibintu vyari mw'isi yose. Kandi niyo nzara ntiyateye mu gihugu ca Egiputa gusa, ariko yateye mw'isi yose. Rero ahandi hose bari bafise inzara kiretse mu gihugu ca Egiputa, Imana yavuze ikavugira muri Yosefu bakagira ubwenge bwo kuziganya. Ariko ahandi hose bari bafise inzara, naco gituma bagenda mu gihugu ca Egiputa gusumirayo. Ni kubera iki? Kubera yuko Yosefu yari ahari, yari yatumwa n'Imana ati nimuziganye, ibihe by'inzara bigiye kuza, ariko hazotangura ibihe byo kwimbura. Rero uko muriko murimbura, nimuze murimbura muziganya. Yosefu Imana icimuha n'ubwenge bwo kubikora. Haleluya. Caraziganiriza mu gihugu ca Egiputa, arabaziganiriza ibyo kurya. Imana data wa twese iragahora ku ngoma. Hari ijambo nama nkunda rivuga ngo iyo hatabaye guhishurirwa ngo abantu bagenda uko bishakira. Ariko Imana ishimwe iyo habaye guhishurirwa habaho gukira kw'ibintu byinshi. Yosefu yataja guhishurirwa yuko hari igihe c'inzara n'igihe c'agahimbo, iyo ataja kubihishurirwa ntiyari kumenya ubwenge bwo kuvuga ati rero tuziganye, nimuziganye kugira ngo igihe c'inzara nicashika muzoronka ibyo kurya. Imana ishimwe. Rero twariko turavuga ingene Imana ivyo yavuze irabishitsa, ariko hagati aho habwiza guca ibintu bihe bikomakomeye. Ariko kimwe gusa, wirinde icaha n'igisa naco, kuko kugumana n'Imana niko kuzogushikirira kuri vya bindi Imana yavuganye nawe. Yosefu yataja kwirinda ubusambanyi, iyo ataja kwirinda umugore wa Potifari, agaca yemeraga agakundana na muka Potifari, bisobanurwa ko yari kucaguma muri iyo nzu, akaba umukozi wawe wiwe bibihe byose, atoneshejwe na iramunezereza, atoneshejwe na sebuja. Ariko sebuja atazi ikinyegeje muri ivyo. None gutoneshwa mu nzu kwa Potifari hari aho bisa bisana no kugaba igihugu cose ca Egiputa. Imana ishimwe. Reka tureke kwirukira ibitagira ikimazi, tureke kwirukira ivyo umwansi aguterera imbere yawe, kumbe ariko arakwimisha ibindi byinshi cyane byari inyuma. Uwo ni umwansi akora uko. Satani aguha utuvunguka tw'umukate mu gihe ibintu byose ari wowe wari kubiganza. Umwami adufashe atugirire neza. Tumenye gutandukanya ivyo Imana yavuze, tumenye gutandukanya n'ibyo Satani ariko aduha byitwa ngo ni nyisho. Kumbure Yosefu yakaba yumviye uyu mugore, yari kumva ati ngira ngo Imana nintonesheje. Imana nintonesheje, impaye ikiganza ciza kuri mabuja, impaye kuba umugabo wiwe, akumva umenga ashitse kuri bya bindi ariko ararondera. Oya, ntaho uzokwigera ushika ku byo urondera mu gihe uzoba uri kurabikorera mu ibyaha. Aha tubitandukanyemwo bene data. Hariho uwundi baba we Yesu Kristo urakoze. Hari igihe umuntu ashobora kuba ariko ararya amafaranga y'ubusambanyi, ugasanga ariko aragenda gushima mu Imana. Imana yampezagiye, yampaye inzu, Imana yampezagiye, yandihiye abana amashuri. Waraba wayakuye hehe? Agenda gusambana n'abandi. Mu izina rya Yesu. Uwo n'umuvumo uri uratanga mu bana bawe, uwo n'umuvumo uri kurazanira ku rugo rwawe, ubwo n'uruvumo n'ibintu byinshi by'ubufutane uri kurazana, nubwo ubona umenga n'ibintu bishashagira. Ariko umuntu yubaha Imana,
uyu munsi nzarira ngukubise, ariko kubwo kubaha Imana, haleluya, imbere harimo ibyiza data yakubikiye, harimo ibyiza uhoraho yakubikiye kandi agiye kugushikanako. Wihanganira igihe uri kuracamwo, igihe cyo kubeshegwa, igihe cyo gupfungwa, ariko aho nyene aho data azogukuriramwo inzira izokujabuka ikagushikana hahandi yagushira. Kimwe gusa, urinde umutima wawe kugira ngo aho uja hose aba ari ukuboko kw'Imana kugurongoreyeyo. Nuko rero Imana ibahezagire, Imana ibagirire neza. Yayo majambo nagomba kuganira namwe kugira ngo turushizeho gukunda Imana. Ya Yesu nashimwe. Nuko rero nshuti, wihanganire ibyo uri kuracamwo, wihanganire ibyo byose umwasi ariko yagushiramwo, ariko kimwe gusa, urangamize ku Mana izogushitsa kuri bya bindi yakubwira. Icyo ngusubira kukwibutsa ni kimwe, nshuti yanje, wirinde icaha n'igisa naco, kubera yuko icaha nico kigutuma umuntu akebya ntashitse ku cyo Imana yamusezeraniye. Ariko niwe gumura umwizigirwa ku Mana. Ijambo ry'Imana ryaravuze ngo Imana ngo ihora ari umwizigirwa. Nuko rero kuvyo yavuze, kuvyo yakubwiye, hagarara hajye nyene. Peu importe ibyo uri kuracamwo uko bimeze nuko bisa, ako gasho urimwo humura, n'inzira y'Imana. Wagiyeyo bakubesheye, wagiyeyo mu buryo atari bwo, ariko ko data yavyemeye, ntukihebure. Inzira y'Imana kenshi na kenshi ica mu mahwa, ica mu misozi, ica mu biyaya, ica aho nyene, ariko impera n'imperuka uzokwiburukira kuri ya masezerano yawe. Yosefu yarabibonye, natwe turiko turabishingira intahe turabye ivyanditswe uko byashitse kuri Yosefu. Nuko rero Imana ibubasha ibahezagire, ibagirire neza. Nsubiye kukubwira nti humura, biri Imana yavuze izobishitsa. Aho ubona umenga uri mu mwonga, aho umenga uri mu mwijima, umenga ntubona imbere n'inyuma, humura, igihe kirashitse. Yosefu hamwe bari baribagiye kumubwira bati hariya muri prison hariho twasizeyo, kandi yafunzwe atakosa yagize, baribagiye, baramwibagiye. Niko bimeze, abantu barakwibagira, abantu ntibibuka icyo umuntu yabakoreye, cyane cyane iyo bashitse mu bihe byiza. Ariko humura, Imana yo ntiyibagira, ahubwo Imana ibiri kuyategura inzira nziza cyane izogutuma ushima Imana kandi bivuye mu mutima. Nuko rero Imana ibubasha nibahezagire. Ndahema jambo numva mu mutima wanje nagomba gusangira namwe, ngo mugumize ibyizigiro byanyu ku Mana, ntimuteshwe ibyizigiro n'ibyo muri ko murabamwo, ariko murangamize, mugumize amaso ku Mana, ibyo yavuze izobashikiriza. Imana ibubasha nibahezagire. Iyi chaine ni chaine HABONAYO, kandi nimero za telefone ni za zindi, ni +46 768 0065 46. Data wo mwijuru abahezagire mwese, amen. Mana data, ndagushimiye cyane ku ijambo ryawe ryiza, ndagushimiye kuri uwo kwizigirwa Mana, ndagushimiye uko ari ureje n'uyu munsi ni kuri kandi ni kuzokwama ibihe byose. Ndagushimiye kubyo wakoreye Yosefu, nibyo ugenda urakorera n'abakwizeye b'uyu munsi. Haleluya, habwa icubahiro Mana. Hezagira mwene data yumvise amajambo, amusubize mu ibyizigiro, amukure aho yarari, amushitsa ahandi. Urakoze Mwami Yesu gukora ibitangaza n'ibimenyetso. Icubahiro kikugaruke ko ni mu izina rya Yesu, amen. Amena. Yesu nabaha umugisha mwese, amen.